Gilbert mu kazi ka misi yose nkaba n'umwarimu wa kaminuza mu gisata c'ubutunzi kandi nkaba n'umuyobozi w'igisata c'ubushakashatsi QDS. Dushikirije uwo munsi icigwa citwa igipimo kungene ikiga ca leta igitabo cacu kirahabona basita mu gifaransa enquête sur le budget ouvert. Rero ico gifise no inshingano zitatu uvuga yuko icambere no kugira ngo kirahabona ibitabo bikoreshwa iyo bariko bategura ikiga ca leta. Ikigira kabiri kuraba yuko mu gihe bariko bategura canke mu gihe bariko barasozera ico gitabo ikiga ca leta yuko hagiyemwo ibiganiro bita participation du public. Ikigira gatatu no kuraba ukungene inzego zimwe nk'inama nshingamateka canke impuzamamateka na Cour des comptes yoba yakoranye n'ukungene yakoze kuri ivyo bitabo. Nibaza ko cane ibintu bitatu bifatiye ko n'ivyo nyama. So itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka nyene 2022 twasanze Burundi bufise ibiharuro novuga bitatu. Icambere kuvyerekeye ibitabo biboneka kandi birahabona twaronse amanota 9%. Nuba yuko twaravye yuko twasanze ku bitabo 8 haro bibiri hafi. Ivyo nivyo biboneka. Ikigira kabiri twasanze kuvyerekeye ico novuga yuko mu vyerekeye kungene abanyagihugu bakurikirana ikigega ca leta kungene ko kigategurwa no kungene baba baragiye muri ivyo biganiro kwisi yose amanota ni make ni 18%, nuko ari makeya. Hama tugasaga yuko mu Burundi atara abari mu nzego z'inama nshingamateka canke mu nzego z'amateka atabandi bagiye bagira ibiganiro na leta mu vyerekeye gutegura ico kiga ca leta. Hanyuma ikigira gatatu tunguva ko Burundi bwaronse ubusa kandi mu busa tubisange n'ibihugu vyinshi. Ngabo kigira gatatu ivyerekeye kuraba kungene inama nk'impuzamateka n'ishingamateka bakurikirana ikiga ca leta. Twasanze yuko Burundi by'ukuri turi mu bihugu vyinshi bikeya mbere novuga bifise amanota menshi 28%. Mugabo twa turi mu bihugu biri hagati na hagati kubera twasanze ku vy'ukuri ari inzego nyinshi zigenda zagiye zirakurikirana ivyo vyekeye gutegura ico kiga ca leta. Mugasanga nko kuri ku murongo wa ntuzenya wa inama nshingamateka amasha gusangaho ibitabo bize ugiye mu nama nshingamateka naho nyene ivyo bitabo ngene bagiye bavyiga uzanga n'ibibazo bagiye barabaza mu myaka iheze uzabusanga biri hari. Numva yuko izo nzego zishika zitatu by'ukuri zakoze akazi zateza gukora nje gutuma twaronse amanota 28%. Ibiharo bigiye habona mbe bifashiki aha natanze akarorero nk'ubu murabona yuko igihe turiko tugezemo igihe inama nshingamateka n'inama mpuzamamateka bariko biga iki gitabo kigira ca leta. No kuvuga iki hari abantu benshi batazi ibiharo birimo. Ugiye kuraba mu gitabo aho biri uza gusanga ugiye kuri ya site canke ku muhora inama nshingamateka mwaza gusanga iki gitabo citwa exposé des motifs. Mbega ni kubera iki kiga ca leta kimeze uko. Mugiye kuraba hariho isiguro nyinshi kandi kigira kabiri muza gusanga ibiharo bimaze kuhaba baravyemeza mugabo muza gusanga ikiga ca leta muri umwaka ukurikira 2023 gushika 2022 gushika 2023 izotangwa mu kwezi kw'indwi uzosanga ikiga ca leta kizoduga ku bice 40%. Nuvuga iki ivyo bitabi bitaja habona twende twatubize twebwe nk'abashakashatsi niko twita. Hama ikigira kabiri iyo umaze kuba nk'umushakashatsi canke ukaronka amakuru tugenda baza mbega ikintu kizoba umwaka uza gitangaje n'igiki. Uzosanga hariho cyane y'abarabara y'indarayi ita chemin de fer nani mabara menshi uzosanga ari yatumye ikiga ca leta kiba kinini. Kigira kabiri uzo gusanga ari bagiye baratanga mu isiguro nk'ivyerekeye ibintu bazohindura muri OPR bizotuma amahera bazotoza azoduga. Rero iyo umuntu agiye ataronse amakuru azomenya ibiko biraba. Nico gituma rero iki kigo cyo dutanga ivyerekeye kungene ikiga ca leta kija habona ari vyiza kugira ngo tse turakoresha bwa buhinga bwa none bwa bita uzenya wa site nuze ari nuvuga iki iyo ikigega ca leta kigiye habona kigakorwa n'ubushikiranganje vyerekeye itaraba ikiga ca leta itagushira habona yaba mu nteguro zayo canke muri ko babishira mu ngiro. Nico gituma bituma ibihugu byinshi bitoko byateye imbere birakoresha
aya makuru kandi mugasanga n'ivyerekeye ubwene amakuru menshi uza gusanga akenewe uza gusanga birimo bivuze ko cyane ivyo bivuga kuri uyu munsi.